Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuri vyinshi biriko biravugwa Bruno mwanya yoba ibiriko biravugwa ku bategetsi batandukanye bagize inzego yo biza politike iz'umutekano ndetse nizo kwivuna abansi mu gihugu c'u Burundi. Haravugwa vyinshi muri kano kanya cyane bijanye n'inyinyurana ryo bari riko rirabera hejuru mu basirikare bakomeye, no kuvuga babandi bafise amapete ahambaye mu gisirikare c'u Burundi. Hari inyinyurana ririko riraba hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru vya gisirikare Gen.Prime NIYONGABO cyane kubijanye n'ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi bari baraka mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Nkuko benshi mubizi igisoda c'u Burundi cyarungitswe ku masezerano yabayeho hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Republika Iharanira Rusangi ya Kongo cyane kugufashanya kugira ngo igisirikare cico gihugu FARDC kibashe guhangana n'ikiroberi ca M23 kibarizwa muri ico gihugu ndetse cyamaze no kwigarurira bimwe mu bice vyinshi vy'igenzi vya Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, no kuvuga muri Nord Kivu. Abasirikare b'u Burundi rero bari mu bantu bagwanye bikomeye cyane muri ugo rugamba, mbere bakabandanya bidodomba ko abasirikare b'ico gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo babatana urugamba bakisanga ari bo bonyene bariko barahangana n'umwansi. Rero hari byinshi biriko biravugwa cyane kwinyinyurana ririko rirabera hejuru mu basirikare. Ni mugihe kandi bamwe mu begereye Ndayishimiye bavuga ko ubuzima bw'abasoda canke iteka ry'igisoda atari byo bisa n'ibibaraje ishinga, ahubwo bitwararitse amafaranga bahembwe avuye kwa President Tshisekedi. Ku rubuga rw'intambara naho kandi umwe mu bakoloneli ari muri ico gihugu tuza kugaruka ko ari karagerageza kumvisha abasoda ko bosubira kugwana bagafata minembwe na poazero kuko ibi bavyatswe. Abasirikare b'u Burundi abasoda batoye ntibariko baravyerekwa na gato. Ni nyuma kandi y'inyidodombo yabaye mu minsi heze ivuga ingene Leta y'u Burundi itwarika cyane abasirikare ba Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, abasoda b'u Burundi bo n'imiryango yabo bakabandanya kwicwa n'inzara mu gihe benshi basaba amafaranga baca muri ico gihugu, abandi nabo no kuvuga abategetsi bo bakimirira. Rero irinyinyurana niryo tugira tuze tugaruke ko Gen.Prime NIYONGABO we akaba avuga ko abasoda b'u Burundi batagomba kugwana mu gihugu ca Kongo, mu gihe abegereye President Evariste Ndayishimiye bo bavuga ko batobona ingene basigura amafaranga ya Tshisekedi, no kuvuga ya mafaranga Tshisekedi yama aho abategetsi b'u Burundi kugira ngo canke se akubiye mu masezerano yabayeho hagati y'abo bakuru b'ibihugu $5,000 vy'amadolari ku musoda umwe, mu gihe kandi igihugu c'u Burundi carungitseyo abasoda kugira ngo bafashanye. Ivyo kandi byo gukura abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bikaba biri mu vyatera icuka kibi hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na President Felix Tshisekedi ari inshuti kugeza n'ubu zakadasohoka. Rero hari amadidane akomeye mu butegetsi ku kibazo cyo gukura canke kugumiza abasirikare b'u Burundi ibaraka muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Amasoko yacu avuga ko abategetsi bo hejuru batabona kumwe ikibazo c'abasoda b'u Burundi barahitwa baraka mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abatwara igisoda bakabona ko igisirikare c'u Burundi gishobora kwambara ibaraka itari bwigere kibamwo, hamwe abasoda bagumizwa baraka bakanindira ibitero vya M23 na twigwaneho. Ku ruhande rw'abegereye President Ndayishimiye babona ko gukurayo abasoda vyogira ingaruka zikomeye ku masezerano bafitanye na President Felix Tshisekedi wa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abasoda bari baraka baripfuza gutaha. Iki cimviro c'abegereye Gen.Prime NIYONGABO kirahuye n'ivyumviro vy'abasoda bari baraka. Abo basoda batubwiye ko ata mutima wo kubandanya kugwana muri intambara bafise. Kuva bakuwe mu minembwe na poazero bagahungira baraka, abasoda b'u Burundi bararahiye gusubira kuja kugwana hatabonetse umuti wa drone CH4 bavuga ko yababangamiye bikomeye. Bakavuga ko baraka tasaganirizo bafise kubera imbere yabo hari ikiyaga Tanganyika. Abasoda bakavuga ko baraka iramutse ifatwa hazoba hasigaye kugerageza kumanuka muri Karemi. Baravuga ko kandi baraka ihambaye cyane mu bijanye na logistique y'igisoda c'u Burundi, no kuvuga ko ubwato buzana
abasuda n'ibikoresho buva mu Rumonge bugahagarara Baraka. Baraka rero ifashwe bizogorana rwose ingene igisuda cy'u Burundi gishobora kuzana abandi basuda canke gutahana bakomeretse, bikazogorana kandi cane kujana ibikoresho n'imfungurwa vy'abasirikare. Bamwe mu ntwazangabo zo hafi ya Prime Niyongabo bagize bati Baraka ifashwe, burya bwato buzosubira kuronka aho buhagarara akostage bugeze Karemi. Aho naho rero buca bubangikana na Kigoma muri Tanzania, abasuda bazosanga bategerezwa guca muri Tanzania kugira ngo batahe. Turakwiye kuva Baraka tutabanje kuhambarira ibara, none ko abasuda bacu bagumye batsindwa kuva Nord Kivu kugeza mu Minembwe. Karacingani twitege kumaramarizwa muri Baraka naho. Bamwe bati tuzovayo hanyuma dusigure gute amafaranga ya Tshisekedi. Uko nikabegere President Ndayishimiye bariko baravuga ubuzima bw'abasuda canke iteka ry'igisoda sivyo bibaraje ishinga, ahubwo bitwararitse amafaranga bahembwa avuye kwa President Tshisekedi. Ku rubuga rw'intambara Colonel Jekonias Nihora imbere niwe agomba agerageza kumvisha abasuda ko bosubira kugwana bagafata Minembwe na Poazero. Ico ciyumviro abasuda batoye ntibacerekwa na gato, bakavuga ko badashobora kubandanya ingwani barengeye cane kubera ibigwanisho vyabo bikiri inyuma cane muri intambara. Jekonias nawe nyene abwira abasuda ko hamwe batosubira kugwana batoronka ingene basigura amafaranga ya Tshisekedi. Abasuda bo bakavuga ko ari ugushira mu kaga ubuzima bwabo. Bamwe bati ibintu bigiye guherera hehe, biragoye gutsinda intambara mu gihe abasuda batayiyumvamwo. Nkuko abo kwa Prime Niyongabo babivuga, intambara ya Baraka ntizoroha ku basuda b'u Burundi. Abasuda ngo nibumvirizwe kuvyo bariko barasaba ivyo kwitahira iwabo mu gihugu. Ni mugihe kandi muri intambara iri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo iri mu ntambara yateje cane icuka kibi mu gisirikare cy'u Burundi kugeza naho haba impinduka mu gisirikare cy'u Burundi. Benshi baribuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye yabogoje General de Brigade Dominique Nyamugaruka afise matricule SS ubusa 189 mabanga yo kurongora intara ya mbere ya gisirikare, no kuvuga Première Division d'Infanterie. Nyamugaruka akaba rumwe mu ntwazangabo zari zariza amashure make ariko zifise amapeto hejuru kandi yagiye yarazezwa amabanga akomeye cyane mu gisirikare kuko yahoza gwana muri CNDD FDD. Imyaka itari mike rero niwe yarajejwe ikambi idasanzwe icungera umukuru w'igihugu mu butegetsi bwa President Nkurunziza. Uyu kandi akaba ari umwizigirwa wiwe adasanzwe mu kiringo ca gatatu. Dominique Nyamugaruka yavuzwe mu bintu vyinshi bitandukanye nawe. Aha rero niho Erindizigiye batazira muzinga ari nawe kandi ajejwe abasirikare bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, yoba ariwe yari yahawe kurongora Première Division d'Infanterie. General de Brigade Erindizigiye batazira muzinga niwe yasubiriye Dominique Nyamugaruka. Iyi ni inkuru yanezereye cyane abasirikare b'u Burundi bari kugwana mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abo basoda bo bavuga ko muzinga ariwe yabariye, bizeye ko Colonel Ponsiya Kizimana batazira minga yararongoye agiye koroherwa mu mabanga yiwe kubera muzinga bavuye ko. Erindizigiye muco bita mécanisme de vérification ya CRGR igoma muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ico gihe rero Erindizigiye batazira muzinga bamuronsa amabanga yo gutwara division ya mbere mu gisirikare, we nubundi amakuru yagiye ahabona ko ari we nubundi yamye ajejwe abasirikare b'u Burundi bari kugwana mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuko kandi Erindizigiye ariwe yahoraga ibikorwa byose by'abasuda b'u Burundi muri Kongo imbere yuko Goma ifatwa. Uyu mujenerali yari amaze kwimura icicaro kiwe agikura Goma akijana Bukavu, acategeka abasuda b'u Burundi kuva mu maposition yose bari bafise Goma bahungira muri Sud Kivu. Hari bake cyane bari basigaye ku kibuga c'indege ca Goma imbere yuko Bukavu ifatwa, naho yari yamaze guhunga. Erindizigiye we bikanavuga ko kandi ari umwe mu bantu bama batana urugamba abasuda b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo akijabukira akaza i Bujumbura. Akabazwi kandi nk'umwe mu begere cyane President Varisito Ndayishimiye. General Erindizigiye batazira muzinga yari yarungiswe muri Kongo nk'intumwa y'u Burundi mu mugwi wa CRGR ujerwa gukurikirana kata ibibazo by'umutekano vyaduka hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Ico kibanza yaciye agikoresha rero nyabona mu
mu kwegerana n'igisirikare ca Kongo bategura intambara yongera kandi ahimitwe FARDC y'ingenebo y'ingabo z'u Burundi zambaye umwambaro wayo kugira baci bigarurira uduce twa M23 twari twahawe ingabo z'u Burundi zari muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku izina rya EAC. Ico gihe President Ndayishimiye niwe yatwara EAC yafatwa nk'umushinga nahagiye hagati ya FARDC na M23 maze M23 bayumvisha kurekura uturere yari yarafashe bayisaba gutanga ingabo za EAC kugira ngo nayo ije kwegeranywa maze ibiganiro bibone gutangura. M23 yarabikoze ibice 50% y'ibice yafashe iba abasuda bo Burundi, ibindi bice bihabwa abasuda ba Kenya, aba Uganda n'abasudani y'ubumanuko. M23 rero yagiye gutangara ibice haya abasuda bo Burundi biciye bihabwa FARDC. Igihe ingabo za EAC zikuriye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ibindi bihugu vyose vyasubije M23 ibice vyayo kiretse Burundi. Aho rero niho Muzinga ngo yatanguriye guhemuka aje mu moya ya FDLR avyumvisha Ndayishimiye ko bishoboka nawe acaratambikiza yitwa umushinga naye ari hagati yongera kandi abo ufasha uruhande rumwe. Aha niho havuye ibara ryose turiko turambara muri Kongo ku gisirikare cy'u Burundi. M23 yarinze kugwana kugira yisubiza ibice yari yarahaye abasuda b'u Burundi. Nta kintu na kimwe cababaje abarundi nko kubona abasuda b'u Burundi bapfa bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo n'ibendera rya Kongo, ariko iyo bapfuye Kongo ntigera ibunamira n'ibikorwa bakoreye muri Kongo mu kwitanga kwabo ntivyigeze vyemegwa. Abasuda b'u Burundi bakaba bari mu bantu bahemukiwe cyane muri iyi ntambara. General Muzinga kandi ari mu basuda ba mbere b'u Burundi babonetse mu mwambaro wa FARDC muri Munyonyo umwaka w'2023. Aho kandi yaragiserukira Burundi muri wa mugwi wa Serejeri. Iyo yambaye gutya yaje hamwe n'abatwara FDLR be n'abatwara FARDC akabumwe muri bo bagapangana imigambi yabaye mu guhemuka gukomeye. Muri ivyo bihe byose rero abasuda b'u Burundi bavi Bujumbura mu mwambaro wa Kongo bagenda atanko bafise bagira muri Kongo bakajana ku rugamba na Wazalendo, FDLR na FARDC. Ku rugamba umusoda w'u Burundi akisanga ari kahabwa amategeko n'abana tumva ururimi bavuga bakamutana urugamba agasigara araraswa nabo yari yibaza ko bamukingi. Ayo mahano yose ngo yakwezwe n'abari ku ruhande rwa President Ndayishimiye. Muri ivyo bihe rero umusuda w'u Burundi yagugwa ibihumbi vy'amadolari we akaronka amadolari 50 ku kwezi. Muri ivyo bihe abasuda b'u Burundi baribwa imfungurwa zabo zanditswe mu madolari, ugasanga umusuda ariko araturatura n'udusuguti canke ibitumbura. Niho rero batabaza abantu benshi barasemerera vyinshi birahinduka. Muzinga arababara cyane ndetse acanategeka kwaka abasuda b'u Burundi bari muri Kongo telefone ngendanwa. Ubundi dusubiye inyuma gato cyane kuri kahise k'abasuda b'u Burundi muri intambara ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo, reka dusubire inyuma gato mu mwaka w'2023. Hari mu kwezi kwa Kigarama n'ukwezi kwabereye amana ingabo z'u Burundi zari muri Kongo. Nibwo bwa mbere abasuda b'u Burundi bishwe ku rugero rudatahuritse, baratabarahunga basiga ibiziga ku maposition, haba abafatwa mpiri, bamwe bazimirira mu mashamba, amabata yarasambuka. Abasuda barokotse bahuriye hitwa mu Bambiro bakoreshwa inama na Muzinga. Hari foto iteye ikigongwe yerekanywe cyane y'abasuda b'u Burundi aho mengo n'umugwi w'abaroberi. Imbere y'abasuda bari batakaje ivyizigiro vy'iyo ntambara, General Muzinga yasavye abumva ko badashaka kubandanya ingwano baje kwabo aca baho ubwato batahana. Hariho n'abahawe indege abandi batashe n'amaguru. Abo bose bashitse mu Burundi barafashwe batwagwa mu ipereza rya gisirikare JD, abandi baboherwa mu makambi, benshi barakubitwa, abandi baboshwe atagahuzu bambaye. Mu nyuma rero batwaye mu mabohero baciga urubanza harimo n'abahawe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Bamwe bati hoba hariho nabishwe ariko ivyo navyo biracatohozwa. Aho gutegura neza rero ingene zigisiri ingabo z'u Burundi zitahuka, General Muzinga n'abandi begeranye no kuvuga harimo na President Evariste Ndayishimiye kuko bari mu kadasohoka bahisemwe kwita General Muzinga we yahise kwitahira wenyene ataye ingabo mu kangaratete. Zimwe zari zikiri ku maposition ariko zari zizi ko zitazohangana na M23. Izindi zamaze hafi ndwi mu nzira ziriko zirataha, izindi zikavuga ko zazimiye. Mu mvugo y'igisirikare bavuga ngo après la guerre il y a le conseil de la guerre. Dufise ingabo zitari bwigere kandi zineshwa ngaha. Mu gisoza ciyubaha abamurantunge bamwe mu bategetsi ngo bategezwa gushikira imbere y'ubutungane kuko ubuhemu bakoreye igisirikare cy'u Burundi n'indenga kamere.
ngariko kandi abo basirikare bari ku rugamba so babikoze bonyene kuko babikoze bafadikanije na bamwe mu batwara igihugu. Rero kuri ubu nkuko twatanguye tubivuga hari ukutumvikana kudasanzwe hagati mu nzego z'igihugu z'u Burundi, cyane cyane kutumvikana hagati y'uruhande rwa President Evariste Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwa Gen.Prime Niyongabo. Uruhande rwa Gen.Prime Niyongabo bo barifuza ko abasuda b'u Burundi bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo botaha bakagaruka ngaha mu gihugu, mu gihe bari ku ruhande rwa President Evariste Ndayishimiye bo batumva ivyo gutaha kw'abo basuda bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho ngo batobona ingene basigura uko amafaranga Felix Tshisekedi yabarishe bo yasigura. Ariko kandi abari hafi ya Gen.Prime Niyongabo nk'abasirikare bamenyereye ivy'urugamba bo barabona ko iyi ntambara atakindi iri kirasigira igisoda cyo Burundi uretse kucambika iceyi mu makungu. Bo bakabifuza ko abasirikare b'u Burundi bogarukanwa nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma bakabandanya imyitozo ya gisirikare bakabigisirikare citeka kandi nanone gikingira imbibe z'igihugu. Nyamugiye kandi muri no misi ariko haravugwa ko abaroberi bare ditabara nabo bari mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Ibintu umwanya n'umwanya birashobora kuyangara. Ese wowe uravyumva gute? Shikigira ico ushikirije muri commentaire. Igitega ibiyayura mutwe biriko bironona amagara yo mu mutwe y'ugwaruka. Nkuko bisigurwa na muganga Marie Chantal Yatungimana akurikirana abafise ingwara zo mu mutwe ku kigo Centre de Soins Mentaux Igitega, ikiyayura mutwe ngo ni ikintu cyose umuntu ashobora kwihereza kigahungabanya amagara yo mu mutwe. Ivyo navyo biri mu bwoko butatu: ivyo bihereza biciye mu kanwa, ivyo bakwega bagacisha umwotsi mu mazuru, hamwe n'ivyo bitera biciye mu mitsi. Inzoga iyo ari yo yose nayo ishobora kuba ikiyayura mutwe mu gihe uyihereje adashobora kwigerera. Muganga Marie Chantal akamenyesha ko abenshi bari muri ico kigo bafise ihungabana ryo mu mutwe riturutse ku biyayura mutwe ari urwaruka. Bamwe muri bo rero ngo bihereza ibiyayura mutwe kubera agakungu, abandi bakabikoresha kugira biyibagize ukunanirwa bagize mu mashuri. Muganga Marie Chantal agahanura umuntu wese kwirinda ibiyayura mutwe, nayo abamaze kuvyihereza abasaba kwitura amavuriro kugira ngo bavugwe. Kiremba abajejwe intwaro ho bahamagarira abanyamitahe kurwiza amahinguriro. Abavuka komine ya Kiremba barishikiye kugenekerezwa 31 mu Kakaro umwaka wa 2026 muri iyo komine kuraba ivyaranguwe. Ku mutumba Ruvumu muri zone Gakere baragenduye igitara c'amahegitari 9 giteragiyemwo ibiti vy'amavoka 8600. Komine ya Kiremba ikaba yamagarira abafisi ishaka ryo guteza imbere igihugu, kongereza ingoga bazana amahinguriro yotunganya umwimbo w'amavoka, gukinga ibidukikije n'indi migambi. Musanteri Habiyakare Pascal yavuze ko ivyo vyashitswe ko vyatewe nuko abanyagihugu bose bari ku kivi. Uti komine Kiremba yashize abanyagihugu cyane cyane urwaruka bose ku kivi, umwe wese ategerezwa kwerekana ivyo yaranguye mu guteza imbere umuryango, ikomine n'igihugu. Yindi migambi yaranguwe ni kubumba amatafari. Gushika ubu hari amatanuri y'amatafari arenga imiliyoni 5 azofasha kuduza inyubako zitandukanye. Mu gisata c'indero harubatswe ibirasi 5 biri ku mutumba Mufigi muri zone Musasa. Harubatswe kandi amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Mu gihe hariko rahimbazwa umunsi mukuru w'amakomine no gushigikirana mu Burundi bwose, abavuka komine bahuriyamwe kugira barimbura ivyakozwe bongere kandi banasangira ikiyago kibaganisha ku iterambere rirama. Areze kandi abana 15 b'imfuvyi n'abatishoboye akaba asaba gufashwa. Barakamfitiye Joseph afise abana biwe 3 ariko kandi arera n'abandi 15 b'imfuvyi n'abatishoboye, abafasha muri vyose bikenewe kuko atamuvyeyi bafise. Ayo mabanga yo gufasha abo bana ayarangurira muri zone Musasa, komine Kiremba, intara ya Butanyerera, akaba amaze imyaka irenga inabikora. We n'umukenyezi wiwe bararonkejwe imfashanyo y'amafaranga 350 yatanzwe n'imvukira hamwe na komine Kiremba. Barahawe kandi impuzu n'ibifungurwa kugira bibafashe kurera abo bana. Barakamfitiye Joseph asaba ko yoronka itongo kugira ashobore kurima no kurondera ivyatunga abo bana. Ni mugiye ku munsi mukuru wo gushigikirana, umusanere wa komine Kiremba Pascal Habiyakare yarakejwe mwene gihugu ku mutima wo kwitanga, amwemerera ko urenze imfashanyo yaronkejwe kuri uwo munsi komine izoguma imuba hafi. Imiryango y'abatwa nayo nyene yararonkejwe agafashanyo k'imfungurwa.
Ni byinshi biriko biravugwa mu makuru hirya no hino mu gihugu ndetse kandi no mu migwi itandukanye. Ni mu gihe kandi mu Kirundo ho bavuga ko umukenyezi atari kuguma inyuma mu iterambere ahubwo numwe mu baritanguza kandi bakaritsimbataza. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'urunani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza y'abakenyezi n'iterambere mu Burundi, mu gihe abakenyezi bahurikiye muri urwo runani bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi w'umunyafurika. Dafroze Mpawe n'Imana yaserukiye urwo runani muri ivyo birori, yamenyesheje ko umukenyezi ari inkingi y'iterambere rirama, ko rero afise uruhara ruhambaye mu iterambere agafasha imiryango yabo kwisununura. Yaserukiye urwo runani yamenyesheje ariko ko akiri intambamyi zituma abakenyezi bagomba bakumiriwe. Dafroze Mpawe n'Imana yatanze akarorero k'ihohoterwa rifatiye ku gitsina rikorerwa abakenyezi, ugukumirwa mu migambi iterambere, kubuzwa gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere, gukubitwa no kubarezwa igufa n'abo bubakanye, hatibagiwe kandi abigeme bashingirwa ku nguvu hamwe no gutwazwa inda batifuje. Akaba yarasavye rero abari mu nzego zijejwe gufata ingingo ko abakenyezi n'abigeme bazoshigikirwa mu gateka kabo, hafatwa ingingo zituma umukenyezi atera imbere. Kugira abakenyezi n'abigeme bashigikirwe, urwo runani rwaruguriye ibigo bijejwe kumviriza no gushigikira abakenyezi n'abigeme bahuye n'amabi afatiye ku gitsina. Uwo munsi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi w'umunyafurika inkingi y'iterambere rirama n'ijyamahoro. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ba mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. N'umuhuza TV rero Imana bazagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro vyo birabandanya.